mwakoze guhitamwo gutega abiri amakuru mwateguriwe n'uruganda rwa radiyo haguruka kuri uyu munsi wa gatatu igenekerezo rya 20 Rusama 2026. Reka mbanze ndabaramutse abandi ndabahe mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye muri kano kanya. Dondo Jumbaza umutima nije ndi kuri mikro mu buhinga bw'ivyuma ndiko mfashwa na Aubin Felix Rankunda. Ingingo amakuru ahagaze ko nezi zikurikira. Ibura ry'igitoro mu Burundi rituma abanyagihugu cane cane bo mu gisagara ca Bujumbura badatandukana n'imicafu. Ni mu gihe abategetsi bose bamaze igihe baririmba aho baciye kugira isuku n'isukura. Abarundi basabwa n'umuhari w'ibikorwa nkunda gihugu MAP Burundi buhire guhaguruka biyamirize umugambwe CNDD-FDD utagira abashoboye gutwara igihugu. Hari n'ayandi ariko mu mpera hari ikiganiro iganuke kazi. Ndasubiye kubaramutsa. Ubukene bw'igitoro ntibushobora gutuma abanyagihugu bakira umwanda mu gisagara ca Bujumbura. Imodokari zategerezwa gutwara imicafu ntizigira igitoro, ariko amakori n'amatagisi bikaguma bitozwa. Abahoze mu mugambwe CNDD-FDD bo mu ntara ya Bujumbura bambaza Imana ngo itabara abarundi ngo ntawe bagifise baririra. Umukuru w'igihugu bamusaba kubaha abarundi nk'uko nawe bamwubaha, amenye ko ivyo ubutegetsi bwiwe bizohera. Abo basanzwe bari mu bwoko bw'abahutu bavuga ko intwaro y'abahutu babonye mu Burundi batabona uko boyivuga ku mabi iriko ikorera abarundi. Ivyayo ngo vyararenze. Isuku rishobora kuboneka akagitoro nk'ubu amakate ya Kanyosha za Ruziba za Mukeresaye twako turi Bujumbura twategerezwa kuba tufise amashirahamwe atwara imicafu, none nta modoka zihari kubera nta gitoro. Perezida yavuze ngo ikibazo c'igitoro mu nakantu gato bagiye bifata mu minwe imyaka n'imyaka iraheze kitoro kitaboneka. Uri imodoka z'abubuzi ziburi gitoro ngo tuzokira umwanda gute batanatubabaye. Nimba hari intwaro ya mbere tubonye twebwe abayo mageneration intwaro ya CNDD-FDD intwaro itababa mwene gihugu ngaho bakaba batukamisha baduca amande badutoza amatagisi batuza ibintu ibiciro by'umurengera batubuwa ko badukunda batubwira ko ibihugu bigwanirwa ariko nimba Imana iri mw'ijuru yivuga ko abarundi twe ariyo yatuye ntidutabara. Nukuri turababaye ntawe dufise turirira. Turasaba perezida rero yikubita agashi atwubahe nk'uko tumwubaha rero dufata nabi kuko ikigahinduka n'Imana n'ivyo abana b'abantu bari kuri iyi si birahinduka. Kwiyumvira ko turonderera igitoro abantu bari mu kwicwa n'amastress y'ingene bagenda biyunguruza bikaba umugani akishapfuza gusa. Reka tumurindire turabe ko ari ico akora kugira ngo ayo mamiliyari yononekaye kuri ico kiraro c'inkwavu ikarusi turabe ko azoyishuza. Ariko uwo ni mucezo wa ndani twagiye twatwarwa n'abahutu tubona n'ingene naho nobakasi ivyabo biraturenze kwema intunteri mu kutwica Imana yonyene. Abahoze mu mugambwe CNDD-FDD babandanya bibutsa Perezida Ndayishimiye guhagarika ivyo kwishima ku banyagihugu kuko abishima Imana ibacisha bugufi mu buryo bwayo. Bararemesha abarundi ngo bahumure naho bari mu bihe bitoroshe, basenga Imana y'ukuri ngo izobakurako intwaro ya CNDD-FDD, ariko ngo harakenewe uruhara rw'abarundi ngo nibashira ubwoba bagwanira igihugu cabo kuko ngo igihugu kiragwanirwa, batakigwaniye ngo kirabaca mu myanya y'intoki. Twagomba tumwibutsa akantu kuko twe turazinanye twararyamye hamwe twarabahaye indaro muri Bujumbura y'iwacu. Tumwibutsa akantu kamwe umuhisi perezida Nkurunziza yaradutse aravuga ngo nimboneza y'amaho arishingira ibintu azomuha, ariko icyabaye niki yapfuye adashitse kuri ivyo bintu byo kwimboneza y'amaho. Ubu baca bamwita ngo nimboneza wowe kwigisha namba ari gukunda igihugu ukamenya ngo CNDD-FDD niyo yazanye imbono yo gukunda igihugu n'ibibazo. Nawe rero ibyabaye ku bandi bimwigisha hagiye gutushura bufundi na buho
mw'ijuru hari Imana igwanirira abenegihugu bato bato. Imana imufasha ahindura ingendo areke kwirata. Iby'isi ntibihezwa, uno munsi ni perezida, ejo ashobora kuba uwundi canke ntasubire kwibuka ukundi. Nuko barundi umutekano mugume musenga Imana yo mw'ijuru, atari za mana zabo basengera mu maperimanasi. Igihe kiri hafi, bari maso bazokumva inzamba mu Burundi. Turakwizeye abadutwaza amanyama, badutwaza kudukankamira no kuducobogoza, ibyabo turazi ko bizogarukira hafi. Mugabo nako tubigizemo uruhara, dushira ubwoba, tureke gutinya, igihugu kiragwanira kuko Uburundi baramaze kubwica, nihataboneka ababugwanira bayi. Ibibazo umurengera biri mu gihugu c'u Burundi bitagira inyishu vyerekana ukubura ku butegetsi nyabwo nk'uko Rwagasore yabivuga, bishikirizwa n'umuhari w'ibikorwa nkunda gihugu MAP Burundi buhire, nk'uko biri no mu rwandiko uwo muhari waraye usohoye ruvuga ibitari bike kw'itorwa rya Evariste Ndayishimiye ngo azoserukira umugambwe CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije mu 2027. Byose rero ngo biva kuri Perezida Ndayishimiye adashoboye gutwara igihugu, no muri CNDD-FDD ngo barabivuga. Inkuru na Ninette Nancy Mutoni. Inyuma y'imyaka 6 Uburundi burongowe na Ndayishimiye, ibibazo ni byinshi: ubukene bwabaye ndanse, ibitoro, ifumbire n'ibindi byankenerwa mu gihugu ntibiboneka, ubuzi bwa leta ntiburangurwa uko byategerezwa, abanyagihugu nabo ntibacizigiye ubutegetsi bafise. Umuhari w'ibikorwa nkundagihugu MAP Burundi buhire ufatiye kuri ivyo byose ubona ko bigaragaza ko mu Burundi atabutegetsi nyabwo buhari. Kurikira Emery Pacifique Igiraneza arongoye umuhari w'ibikorwa nkundagihugu MAP Burundi buhire. Inyuma y'imyaka 6 turongowe na Ndayishimiye, tubona aho igihugu kigeze, aho ubukene bwabaye ndanse, aho ibintu byankenerwa mu gihugu nk'ibitoro canke ifumbire n'ibindi bitaboneka mu gihugu, aho ubona yuko ubuzi bwa leta butagikora ivyo bujejwe, hariho ukudakora ivyo abantu bajejwe mu korohereza abanyagihugu, aho usanga n'abanyagihugu batacizigiye iyo leta nyene. Ibi bitwereka ko hariho ukubura kugaragara k'ubutegetsi nyabwo, ubutware nyabwo nk'uko Rwagasore yabivuga. Kuyobora abarundi kubw'umuhari w'ibikorwa nkundagihugu MAP Burundi buhire, ubutegetsi bwahisemwo kugabagura abarundi mu migwi, aho abatagwanye bafatwa nk'abatari abarundi mu gihugu. Uburundi bukaba bukeneye impinduka y'ubuyobozi. Muri kino gihe umugambwe CNDD-FDD wasubiye gushira imbere Ndayishimiye ngo atware Uburundi, biteye isoni kuko ari uguta Uburundi mu kaga. Vyerekana kandi ko umugambwe CNDD-FDD atabantu bashoboye gutwara igihugu ugifise, kuko no mu mugambwe CNDD-FDD ubwabo bavuga ko Ndayishimiye adashoboye gutwara igihugu. Subire mutega amatwi Emery Pacifique Igiraneza arongoye umuhari w'ibikorwa nkundagihugu MAP Burundi buhire. Hanyuma rero ibi urabona yuko aho kuyobora abantu nk'abarundi, ubu butegetsi buhitamwo kubagabura imigwi. Urabona yuko imvugo zijanye n'ubwoko zagarutse mu gihugu, urabona yuko abatagwanye umengo s'abarundi mu bandi. Ibi rero Uburundi burakeneye impinduka y'ubuyobozi yihuse kandi yimbitse, no kuvuga ivyo twita politique de la refondation de l'État et de la nation burundaise. Rero tubona yuko Ndayishimiye agarutse gutwara igihugu c'u Burundi nk'uko uwo mugambwe wamushize imbere, ari uguta igihugu mu kaga. No kuvuga birateye isoni, vyerekana ko umugambwe atabantu bagishoboye gutwara igihugu ufise, kuko no mu mugambwe muri CNDD-FDD abo tuvugana baratubwira neza yuko babona yuko uyu muntu Ndayishimiye adashoboye gutwara igihugu. Abarundi
abarundi basabwa n'umuhari w'ibikorwa nkunda gihugu mape Burundi buhire guhaguruka bakiyamiriza umugambwe CNDD-FDD utagira abashoboye gutwara igihugu ugashira imbere ubwo bibagaragarira ubwabo ko vyamunaniye kubayobora no gutwara igihugu no kubashikana kuvyo bipfuza. Abarundi tubasaba guhaguruka bakanka bakiyamiriza uwo mugambwe utagira abashoboye gutwara igihugu ugashira imbere uwo bibagaragarira bo ubwabo ko vyamunaniye kubayobora no gutwara igihugu no kubashikana kuvyo bifuza. Barazi neza yuko barara batariye bakirirwa batariye, barazi yuko bagenda ibirometero vyinshi bareye ku kazi kuko badashobora kwiyunguruza, barazi yuko abana babo batakigira ivyo bariko barigishwa mu mashuri, barazi yuko abarimu bahembwa intica ntikize, barazi yuko abaganga bahunze igihugu, barazi yuko nabo barimu bariko baragihunga, barazi ko urwaruka rw'igihugu rwaburaniwe ruriko ruraja gukora ubuzi abarundi mu busanzwe batari banezererwa gukora mu bihugu batanezerewe kujamwo, ariko kubera gusa iyi ntwaro yandayishimiye ivyo byose bikaba biriko biraba. Rero tubona yuko hakwiye kubaho ugushira imbere ukumvikana kw'abarundi, dialogue nationale, abarundi bagahera ubwoba hanyuma bakahaguruka bakavuga yuko iyi candidature batayishaka kuko ubu butegetsi buriho vyabunaniye gutwara. Nukuvuga yuko twebwe muri MAP Burundi buhire kimwe mu vyo tujejwe nk'abanyepolitike no kubwira abanyagihugu ivyo bashobora gukora kandi ko babishoboye, ariko nkuko tuzi ko baterwa ubwoba hagomba kubaho uburyo twese abitwa yuko tudashima ivyo iyi ntwaro iri kwirakora tuja hamwe, ubu bwoba bukava mu bantu, hakabaho ugushira hamwe kw'inguvu bushobora guhindura intwaro iri i Burundi ubu, kubera yuko biragaragara yuko uwo mugambwe atakindi ufise uha abarundi, nimba ico ubahaye ari candidature yandayishimiye vyananiye gutwara. No kuvuga rero yuko abarundi uko bakwiye kuvyigenzamwo nuko bakwiye guhaguruka bose nk'umuntu umwe kugira ngo bagwanye ubukene, kugira ngo bagwanye amacakubiri, kugira ngo bagwanye abatuma bahunga igihugu. Ivyo navyo mu kubikora nta kindi bazoba bariko barakora, bazoba bariko biyamiriza uyu mutegetsi n'ubutegetsi bwiwe ndayishimiye. N'uwo yari Emery Pacifique igira neza arongoye umuhari w'ibikorwa nkunda gihugu mape Burundi buhire. Tugaruke ku makuru twabashikirije mu ndwi iheze ajanye n'amazu n'amatongo umugwi CVR uriko uratanga uvuga ko vyanyazwe mu 1972. Umupfasoni Rose Hakizimana yigeze kuba umushinga amateka yabaye imyaka myinshi mu gisagara ca Bujumbura, avuga ko ivyo ndayicariye ariko akora mu bijanye no gusubiza amazu n'amatongo vyitwa ko vyanyazwe mu 1972 bishingiye ku bubeshi. Yishimikiza ko nawe yabonye umukenyezi yari yarahungiye mu Rwanda mu myaka y'1972 yaduka aja kwitwara, avuga ko inzu ya Rose Hakizimana iri muri Rohero ya kabiri ari gwiwe. Ariko impande zose zimaze gusigurira abagize umugwi wabumviriza, basanze uwo yari yadutse yiyitirira iyo nzu ari we yashaka kuyinyaga. Mukurikire intahe y'umupfasoni Rose Hakizimana yigeze no kuba umushinga amateka. Ibyo ni ibintu by'ibirementanyo biriko bikorwa na Ndayicariye, kuko imbere yiwe hari wa wundi bita Musenyeri Terapiyo. Byarabaye barabona ko hariho effectivement abari barose ayo mazu, hariho abari batanguye kuharunga, hanyuma bakahubaka batazi ibyo ari byo. Ibyo rero kuri Terapiyo hariho abashoboye kuza barumvikana n'abari muri izo, hanyuma barahana amafaranga mu buryo bw'uko ugira uti
jewe inzu ahantu narahubatse canke ndahaje hameze uku nuku reka twumvikane nguhe ibyo gutuma nawe uheze ukagura ahandi barumvikanye hanyuma rero barabasubiza bati ariko nta benshi bariho boba baba mu mazu canke amatongo yanyazwa abandi kubera iki jewe ndi mu bantu hariho umugore yari yahungiye i Rwanda aza kuvuga ngo inzu y'iwacu muri Roherode ngo niwe hanyuma turaje imbere y'iyo komisiyo bararaba impapuro batizana impapuro nanjye ndazana titre de propriété kandi icyo gihe rero narasiguye nti aha hantu aho hantu twebwe twaharose leta imaze kwaka abantu bashika batatu kubera ko iyo iparisere baguha barayiguha utayubatse bagaca bayikwaka inyuma y'imyaka 2 hanyuma bakayiha uwundi uwo nawe nyine atayubatse bigaca bigenda uko nyene inyuma y'imyaka 2 bakayiha uwundi ni gutyo byagenze hanyuma jewe ndanasigura twebwe twasanze bimaze kwaka abantu bangaye abantu mengo bashika batatu hanyuma twebwe turatangura twari twaraguze akazu mu Ngagara duca turakagurisha tugira fondation turayubaka igeze hagati ku madirisha kubera iyo nzu twari twaragurishe tukaronka amahera ashobora kuduha umushinge akaduza gushika ku madirisha baciye dusaba kredi iyo kredi rero niyo yiyo twagumye turiha imyaka ishika 20 ni gutya abantu barose amazu hanyuma turariha turaheza uwo mugore yaranyitwariye avuga ngo niwe yabonye nsigaye ndi umupfakazi ati Roza ndamurose ijyazo ndayitwara yibaza ngo ndikigugu petete ndazi bitwara yigene inzu yacu twayirose niho yumigwa yumvise ndabisibuye baca baramubarira bati urabibonye kuri kurabesha ushaka ahubwo kuba ari wewe unyaga abantu iyo nzu nta kintu na kimwe uyifise ko uburenganzira nako nsubira inyuma gatoyi yari yarafise agapapuro kanditse n'iminwe kaho yayironka yari yayirose 68 hanyuma barayimwaka bayihundi niho haho yaza kumburanya hari aho yamburanya hari muri 2004 muri 2004 napfakaye kumva rero ibyo byose n'ibinyoma bashiraho kugira biba amazu n'amatongo akandi karorero kerekana ububeshi bwa Ndayicariye mu vyo akora muri CVR gatangwa na Hoze Hakizimana na kibiziga vyazuwe ibugendana no mu Karusi vyo bishwe mu 1993 bakitirirwa kuba bishwe mu 1972 uwo mupfasoni avuga ko ububeshi bwa Ndayicariye nabo bafatanije buzobagaruka ko mu bihe biri imbere icya kabiri uwo Ndayicariye ibyo ariko arabesha byose uwo yari umufonctionnaire wa leta muri iyo myaka yose twabaye Bujumbura jewe ndamuzi kuva ngishiki Bujumbura shari Bujumbura naho twebwe twahaje twakorera Igitega hanyuma turaronka mutation uwo Ndayicariye mu 72 yari umufonctionnaire wa leta niyo myaka yose yakurikiye ibyo rero byose ariko aravuga ni ibintu byo guca amanota no kubesha no kwiba nta kindi rero ateshwate abarundi ibyo byose bariko barabateranya ibyo tubabapfane hanyuma bibasubireko bo nyene abo bisuma bari bo babiri ndeka ndabahenga akarorero kandi uwo Ndayicariye nta kintu kibi atakora yaragiye ibugenda na Karuzi agenda azura ibiziga by'abantu bacu bishwe mu 1993 murazi ko mu 1993 bahambwa nabo nyene abo nyene babishe twebwe ntitwahambye abantu bacu nabo twahambye ngo ntiwashobora kugenda kwitega bakwica rero abazuye abitango n'abahutu ba 72 ngo bishwe mwebwe umuntu yishwe mu 72 maze imyaka 50 n'ibindi aragereranywa n'umuntu amaze kwaho yaja kubigira mengo aho yabizura abo ba 93 ntibari bashikana imyaka 20 mugabo urumva wapfuye aba imyaka 50 ntacyo yohurira ko icyo kiziga n'igisa n'uwapfuye amaze imyaka 10 apfuye wapfuye amaze imyaka 10 yaho yabazura bari bafite n'impuzu bari bambaye ataco ziraba umaze imyaka 50 yoba gifite impuzu yari yambaye yo ikirihuga yemwe nico kintu natangaye kuri ubwo bubeshi bwa Ndayicariye muraheza mubaza abantu benshi bagira icyo babivuga ko murakoze mu biga bw'ijima abanze batumirira mate inyuma y'akaruhuko gato duce twinjira mu mwanya uhariwe ikiganiro
Uko mubimenyereye ku minsi yose ya gatatu uyu n'umwanya w'ikiganiro iganuke kuri uyu munsi gishimikira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'umuhanuzi Ezekiyeli kigabane ca 34 kuva ku murongo wa 11 gushika ku wa 13 gishikirizwa na Pastor Janvier Uwizeye mu gikurikirana. Namwe banywanyi ba radio haguruka uko musanzwe bimenyereye uno mwanya w'ikiganiro iganuke wari umwanya tuganira ku majambo y'Imana aho twumva iganuke Imana ifitiye abarundi aho bari hose iganuke bashikiriza biciye mu ijambo ry'Imana. Uno munsi rero iganuke y'uno munsi rishingiye ku ijambo ry'Imana dusoma mu gitabo cy'abavugishwe n'Imana Ezekiyeli muri Ezekiyeli igice ca 34 turahera ku murongo wa 11 tugeze ku murongo wa 13. Reka dusome izina rya Yesu Kristo. Kuko ko ari ku mwami uhoraho hagize ati raba jewe ubwanje ndigiriye kurondera intama zanje ndazibariritse nk'uko umwongere abariritse umukuku wiwe mu gihe ari mu ntama ziwe zasabagiriye kure niko nanjye nzobariritsa intama zanje nzozikiza ndazikura ahantu hose zasabagiriye ku munsi wo gufurangana w'ubwira kabiri kandi nzozizana ndazikuye mu mahanga ndazikoranirize hamwe ndazikuye mu bihugu nzozizana ndazishikane mu gihugu cazo bwite nzoziragira ku misozi y'Isirayeli iruhande y'imigende y'amazi n'ahantu hose hari abantu mu gihugu Imana yacu ihabwe icubahiro. Aha ni mu gihe abanyisirayeli bari basabagiye bari barahuye n'ibibazo barasabagira baratatana bagenda mu bihugu bitandukanye nk'uko uno munsi natwe abarundi ihanga ry'abarundi ryasabagiye kubera ibibazo vyagiye biba mu gihugu cacu. Imana itabare cane. Hari abari mu buhungiro mu bihugu vyo mu karere hari abahungiye mu bihugu vyo kure byo hakurya y'amazi yewe hari n'abari mu masite de déplacer bari mu gihugu ugasangana impunzi mu gihugu cabo hari n'abandi babuze bacira nayo bamira bakareha guhunga atari uko batahuye n'ibibazo ariko uburyo baja niyo bava. Imana dutabare cane. Ariko rero igani uko uno munsi Imana izaniye igihugu c'u Burundi Imana izaniye abarundi bose aho bari hatandukanye abari kure n'abari hagufi niri rero niko Imana yari ivuze ngo kuko ari kumwami uhoraho hagize ati raba jewe ubwanje ndigiriye kurondera intama zanje ndazibarikirize nk'uko umwungere abarikiriza umukuku wiwe mu gihe ari mu ntama ziwe zasabagiriye kure niko nanje nzobariritsa intama zanje nzozikiza ndazikure ahantu hose zasabagiriye ku munsi wo gufurangana w'ubwira kabiri. Imana itabare cane. Ndababwira ngo uno munsi iganuka Imana izaniye abarundi nuko igiye kubariritsa nuko igiye gusubira kubaka igihugu iki gihe Imana yari imaze gukuraho ivyatuma Abanyisirayeli bahunga ico gihe abansi babo babatoteza babamura mu gihugu cabo Imana yari imaze guhangana nayo imaze kubatsinda. Imana kiravuga ati rero ngiye kubariritsa. Imana itabare cane ngo mbariritse abahungiye kure n'abahungiye hagufi nk'uko umwungere abariritsa intama ziwe ngo niko nanje ngiye kubariritsa intama zanje. Imana yacu agwe icubahiro. Nagira rero mbabwire yemwe bantu mugore wahatandukanye ngo Imana iraje kubariritsa aho muri hose. Hari n'abari ahantu kure bagiye ahantu batabona ingene bosubira mu gihugu cabo. Hari igihe umuntu agera ahantu agakumbura iwabo nk'uko Abanyisirayeli bageze igihe bakavuga ngo dukumbuye ya mazi y'iwacu bari bicaye ku migezi y'i Babuloni ngo baricara bakarira bibutsa iwabo. Imana itabare cane. Hari abaririmbyi twigeze kumva baririmba ngo nkumbuye iwacu maze twumva bashinyagurira ngo mbega none ngo iyo misozi yiwabo bakumbuye ngo bayisize ntibahazi. Imana itabare cane. Ariko uno munsi iganuke ndabazaniye yemwe bantu muriko muratwumviza muri hose nuko Imana igiye kubariritsa umwe wese ahari iriko irabariritsa kugira ngo imusubize mu gihugu ciwe imutahukane kandi iravuze ngo idushire ngo ahantu ngo hafi y'imigezi. Imana itabare cane. Itunganye igihugu neza isubize ibintu mu buryo abantu basubire kubaho mu mahoro n'umutekano umuntu asubire yishire yizane mu vyiwe no mu biwe umuntu asubire aryame asinzire atikanga ngo sindamuka atakebaguzwa ngo ntibuca. Imana itabare cane. Ariko Imana iravuze ngo kuko Rahman agize ngo ariko arabariritsa ngo nkuko mwongera abariritsa intama ziwe ngo akazegeranya akazisubiza ahantu ngo niko n'Imana nayo igiye kubariritsa. Imana yacu agicubahiro. Imana iriko irabariritsa yemwe bantu muri mu buhungiro yemwe bantu muri aho munyegeye yemwe bantu mwabuze aho mujana
mubona iyo muva yemwe bantu mwabuze mucira nayo mumira ndababwira ngo uno munsi imana iriko irabariritsa imana yacu hagwe icubahiro ijambo rirongera kuvuga ngo kandi nzozizana ndazishikane mu gihugu cazo bwite nzoziragira ku misozi y'Ibwisirayeli imana itabare cane azoturagira ku misozi y'i Burundi imana yacu hagwe icubahiro iruhande y'imigezi y'amazi n'ahantu hose hari abantu mu gihugu imana yacu hagwe icubahiro imana yacu ishigwe hejuru nagira ndabaremeshe rero yemwe bantu mugore mu buhungiro yemwe bantu mwasabagiye ngiriga nuko umunsi imana ibazaniye ngiriga nuko imana ibazaniye iravuga ngo kandi nzozizana ndazikuye mu mahanga ndazikoranirize hamwe ndazikuye mu bihugu nzozizana ndazishikane mu gihugu cazo bwite imana yacu ihabwa icubahiro nta kintu kibabaje nko kwitwa impunzi nta kintu kibabaje nko kwitwa kavantara nta kintu kibabaje nko kubona iwanyu nk'inzu y'umwishwa ariko imana iravuze ngo igiye kutwegeranya igiye kwegeranya abarundi yemwe barundi mwasabagiye nimuhumure akiriganuka uno munsi imana igiye kubegeranya imana igiye kwegeranya abarundi ibakonereze mu gihugu cabo bwite ibakure mu bihugu basabagiriyemwo hari abasabagiriye mu mazinga abari muri ayo mazinga batabona ingene bo bisohoka mu ivyo bihugu kuko bamwe bagiye n'ubwato abandi bagenda baca mu nzuzi abandi baca mu nzira zigoranye cane bariyumvira ingene bazosubira kubona imisozi y'iwabo bakiyumvira Tanganyika bakayikumbura bakiyumvira ibyiza vyo bakabikumbura ariko iriganuke uno munsi imana ibahaye nuko igiye kwegeranya abarundi ibasubize mu gihugu cabo bwite abumvise ayo majambo imana yamwije duhana umugisha kandi mwakirira iganuke buri muntu wese ahari wakirira iganuke kuko ari kuhora hagize imana y'isi n'ijuru ihabwa icubahiro data turagushima kuko uri imana igira neza uri imana itabara tugushimiye kubonye ihanga ry'abarundi ingene ryasabagiye iyo batataniye mu bihugu bitandukanye ukaba ushimye kubegeranya ngo bakoranize mu gihugu cabo bwite maze ucubaha igihugu gitema amata n'ubuki ucubashira hagufi y'imisozi itemba amazi urakoze ugiye gutunganya igihugu maze utahukana basabagiye basubiye kuba mu gihugu gitema amata n'ubuki uri imana ikora ibikomeye natwe turabigushimiye mu izina rya Kristo Yesu amen. Mwese mwariko muratwumviriza hano niho amakuru n'ikiganiro mwateguriwe bigarukiye ndabakengurukiye mwese ntibagiye bagenzanje bitanze kugira amakuru n'ikiganiro biboneke uburi mu buhinga bw'ivyuma nawe nyene ndamukengurukiye kuko ariko atuma mvuga mukanyumva ndabasezeye mwese ndabipfuriza kugira amahoro ava ku Mana imana ibishatse naho ubutaha.